Nshuti bakunzi ba JCTV turabara mu kije twizera ko mwunguwe neza aho muherereye hose tunabipfuriza intango nziza y'ino kaze mu kiganiro c'inkino aho mugiye gushikirizwa na Joe Hamenimana Kevin. Ivyo tuza kwibanda ko turaza guhera muri La Liga ateza ariko ziraba ukino rwari rwitezwe n'abantu benshi ku munsi w'Imana isaha 10:15 rwahuza umugwi wa FC Barcelona n'umugwi wa Real Madrid. Turaza kurabira hamwe, turaza kuvaho tuje muri Premier League higanwa ryamaze kurangira mu bwabo muri Big 4 imikino izokwitabira ibintu bya Champions League akaba kuza guhagarara cyane mu rwa Chelsea waje ko gutakaza mu rwa Man City zakonganya no rwa Southampton. Turaza kuvaho twerekeze muri Ligue 1 aho bariko bagenda batanga ubushimwe bwa Inefta ko mu by'abakinyi bitwaye neza. Dembele atahukana agashowe kiwe ka mbere nyuma yaho Mbappe yaramaze imyaka itari wabwigarurira. Turaza kuvaho tuze hano iwacu muri Coupe du Président ikigenda ibaka finale imigwi nka Aigle Noir igenda isezererwa aho yaheruka gutwara championnat. Turaza guca no mu tundi tugende tuvuga zimwe muri za transfert aho muri Real Madrid byamaze kuba official umugabo Xabi Alonso yamaze kuba ashikana yo amaguru yose. Turagenda duce muri Barcelona umugabo azwizina rya Hans Flick aho agiye kongereza amasezerano. Aya n'ayandi ni muri kino kiganiro murahawe ikaze. Ico musabwa no gukora subscribe, like na share, partage. Sindi je nyine ndi kumwe na mugenzi wanje Saro numero gute? Neza cyane. Meze neza. Sinashima buhoro buhoro. Ubwo Imani wari kugenda utakaza kabisa. Real zayigendekeye gute? Umugwi wa Real Madrid wari kugenda utakaza kuko Man U niyo byakangara tete ariko igenda itakaza match yabigira 18 muri champion. Man U nimbi exposa ene uno mwaka mu mwaka uba mu myaka kuva Man U yabaho ngira niyo mwaka mubi bagize match 18 mu match 38 urumva ni hafi niramuwatia ni match z'imigwikoro imigwikoroka n'itsi nahiri biragaragara iri mpande ya zone rouge urumva ni kubera byahise tuba tuvuga ati umwana umunyamani utashaka kuyibona muri championship. Umuhereza abandi bamubaza ati none finale ya Europa League ute n'ingene tubona muri mu bihe meze nawe nawe yivugira uti kabisa dufise Man U ya mbere kuva yakaba kuva Man U yaba icyo nemeranya n'ujya mugabo ni uko ntahakana ngo agwanire statiyari ko agwanire ijyambere mpamvu avuga ati ekipe nimbi mugabo mukubambi dushaka kuyivura kepe uno munsi nta muntu nomwe yobabara cyangwa atemera yuko Man U yapfuye ahubwo nibemere ko yapfuye mugabo bahiga izindi mwaye zo kugira igaruki. Uno mwaka w'imikino waraheze na Europa League sisi respect yuko bashaka kuyitwara yivugiye ati tuyitwara tutayitwara nta birenze nta pressure ariko ninacho kintu yanavuze mu bintu mu interview agize imisi atanga avuga ati je Man U akazi ngomba ndayikorere sakaze ko kuvuga ngo nzoba nahereye ko ino Europa League we ahubwo ni twimenye twirimbure kugira iki umwaka udoza tuzomenya aho turi kugira twishakije mu yandi makrebe nubwo iyo trophy tutoyitwara ngo tuzoza ni babakinyi bazimvye icyo dushaka gutegura nitwe tukizi nawe urabona nta gitutu ariko staff yiwe baramwizeye abone president ajya kuri mikro akavuga amajambo nkagiraho nta pressure muri ko kuriwe irumvikana. Inyuma y'itariki 26 z'ukwezi kwa kane kuri finale ya Copa del Rey y'umwana Lamine Yamal yivugiye uti uyu mwaka umugwi wa Real Madrid ibyo ukora byose udutsinda igitsindo kimwe udutsinda bibiri mugabo no match niyo rangira udutsinda baje kuba bigaragaza abasore ba FC Barcelona ko no mugoroba mu gutsinda umugwi wa Real Madrid ibitsindo 4 kuri bitatu byari ko banindwi wanashaka byari kuba nike byari kurenga ibyo twabonye kuri Real Madrid rwari kuri aho itagira aba defenseur itagira aba mediateur yaje kubitsinda ibitsindo 4 kuri bitatu koshimi no hamashi menshi cyane umugabo azwe kwizina rya Thibaut Courtois kuko kugera ku munota 45 byari ibitsindo 4 by'umugwi wa FC Barcelona mugabo yitwa Thibaut Courtois yagwanye gukora ibipiri cyane yaragwanye Thibaut Courtois navuga mu bwa Real ariko Thibaut Courtois tumubona nk'umukinnyi mwiza kuko ni kenshi tubona asova ubuzima bwa Real muga ari imbere. Real Madrid ifite deshe nyinshi encore kuri ujya mukino warabona neza yuko defense centrale harimo kubikora ufashe
ufashe mu nimero kabiri nka Lucas Vasquez ugaca ufata na Chouameni azwi nk'umukaseri wari kumwifashisha muri Axe Central ari naho baciye habaye menace cyane ku rutahane kuko twarabona ku ruhande rwa Ryamana Raul Asensio imipira myinshi we niyaciye ko bari babonye aho baza kumenasa kwa Lucas Vasquez ni nago ruhande Chouameni yarari ko ni naho bakoresheje ari naho hantu hagiye kubyara imvururu bricolage abiri yose yahuriye kuri kochi ibaze bricolage zibiri kandi ugaca ukora nka bricolage muga nta kundi kuntu Anceloti ari kugiye gusa bricolage zibiri encore ziza perfecta ziri impande yande ya cya kibuga cyo mu side side umva ni impande yande ni impande ya kepe amakosa akorerwa hajya ni gari goal yose mukorera hajya ni kwa garite atari uko Real ifise umugaride ubona afise iyo experience kwiye ku majoro nkajya ku match nkazijya zari classico Real Madrid ariko bari kwitsinda amagori arenga 7 cyangwa 6 kuko ayo twabonye ni make ku munota wa 60 twati maze kubona ko Real yapfuye si kwa 60 gusa guhera ku munota wa 16 w'urukino Real rega nubwo novuga yatsinze itsindo bibiri byihuse ku munota wa 5 no ku munota wa 14 ni bya bitsindo byinjira utabona ko hari ibintu birenze bariko barakina wabona ari umugwi wa Barcelona n'undi wabanani tubarusha ko kugeza ku munota wa 15 umugwi wa Barcelona umaze gutera corner 10 haragize naho mbona ariko 10 kubusa kugeza ku munota wa 15 zari zimaze kuba corner hafi 5 z'umugwi wa FC Barcelona. Real Madrid ikibazo innocent ifise nitwo cyabiraga kuri no classico yonyene kuko imaze gutsindwa match 14 tuzi competition ko turaba n'imikino yabahunze ikinzizwa match ibitsindo 75 ibaze yo defense tuvuga ngo ifise n'umugaride ubona sova iki iyaba batamufise naho wumva abari mwijana kuduga bajana igihumbi gusa Real Madrid ikibazo ifise kive ari naca abantu benshi sitwe twenyine kibona abantu bose Real Madrid inose tukwa yatanguye Anceloti yaravuze ati ego turatwaye byose turatwaye ibishoboka mugabo ndakeneye abandi bakinyi baza kumfashiriza bano bahari mugabo nabo bamuhaye ari naho zinari guterera igama kubaza za Araba za Militao zaje kwa affectable yarabuze umuntu azana atakwifashisha umwana no mu kwambere yaravuze bamugurire mugabo ntibamugurire yaranasabye ko bazane tumamuzana basi umuntu ariko araheza kontra aze kumfasha baranga kumuzana ikibanza rya rapporte birangira ataje kijya gihe Jonathan cyane abo nyene byaravuzwe wowe yavuga ati nkeneye wa mukinyi ego ntagugwe menshi nubwo yazira kuntu umugabo agira iki aze kumfasha ari nacyo kintu ari karazira Real Madrid Axe Central urabona neza yuko Narudiga uno mabwo atangura yakiniye kuvuze baramukora Real Madrid iragwaye no hagati ugiye kuraba nta mubiri yerekipera kera afise ari kugwego ngwa Casemiro bararo kuva genda Casemiro bararo mu nimero 6 ubona aviza neza uwo mwanya ari naho hantu gusa batanguye kuri bora Real Madrid uburyo Valverde baratanguye kumentegra muri Real wabona umenga niwe azoba nimero 6 gusa kuvuga yagenda Casemiro ntiturabona mu nimero 6 wa Real Madrid ubwo nibihutire kurondera umukinnyi akina ku rujya mwanya kuko umukinnyi akina ku rujya mwanya ni nayo rido y'uwo mu nimero 4 mu nimero 5 kuko baza gushikirwa yagwanye kuko Real Madrid hagati ubona bahaca hararangaye ari nacyo kibazo Real Madrid ifise ikibazo y'uko hagati mu kibuga ntiza kugarantisa irankesa igatijya niyo defense mbi yayo inaho tubonera ubuga niho ubonekera yumvikana umugwi wa FC Barcelona bari kugenda utsinda itsindo 4-3 itsindo byinjijwe na Eric Garcia Lamine Yamal Rafinha atsinda 2 ku ruhande rwa Barca ku ruhande rwa Real Madrid itsindo byose byinjijwe n'umugabo witwa Kylian Mbappe ikibazo cyamufitiye kuri Kylian Mbappe n'umuntu yatanguye sezo binyamakuru byose byandika bivugwa nabi agira ni mugabo kugeza umwanya ku ijuru ya 35 tugeze ko niwe meilleur buteur wa La Liga akuye ku buhigo niwe meilleur buteur agize sezo nziza baye umukinyi wa mbere atsinda ibitsindo byinshi muri sezo ya mbere mu Real Madrid akuje 38
abaye umukino wa mbere w'umufaransa inyuma ya Thierry Henry akuje hat-trick 11 abaye umukino wa mbere w'umufaransa muri El Clasico atsinze hat-trick inyuma ya Karim Benzema. Ese uyu mugabo ntubona yuko ari kazira kuba ari muri Real nibuka akazi wewe keza bayagakoze iyo mipira bagerageza kumwika mushikira yagerageza kwivyaza umusaruro mugabo akabura akabura collectivity. Mbappe novuga sezo yiwe uko yatanguye ari sezo ubona agifise ambigite nyisi agifise ko amadute y'imikino 3 ya mbere yaramaze kwakira igitutu cyo Madrid, yaramaze kumva ati Madrid babaho gute, umukinya akomeye bamwakira gute. Muga off yamezere byagiye biraza buhoro buhoro araza buke ari kamata. Muga nomvuga yuko mu bubi bwa Real Madrid uno musahigeze Mbappe aramaze kwerekana tushe yiwe kuko kubo akakanye afise amagori 24 urusha Lewandowski abiri wobo ubona bafise n'amahirwe ya 100% yo gutwara igikombe. Ego bazotwara icyo gikombe muga nawe akoza akaronkiyo akabamera igiteri ntabwo cyamahirwe ku mugwi wa Barcelona nani navuga ati ni Aslam Porsa ko ugiye kuraba Chouameni yavunitse bafise match ya Mallorca aina suspense nubwo bahari aina suspense ndetse kuvuga ngo ya match kurikira none Real Madrid muri match zitakisigaje nizera neza yuko ndabona izotakaza kandi gutakaza kwa Real Madrid yo twovuga yuko ifise match zigoye difficile yo isanga amanota 2 gusa. Barcelona match ya mbere igoye ni match bakiye muri weekend niyo match yari ifise kivuga kuko banavuye kwa Inter de Milan ubona yuko batakaye burya Barcelona inosezo Kevin novuga yuko iragerageje kwerekana icyo yatanguye iharanira ko yona gisoza arico irikira haranira kuko ngerageje kuraba izindi ekipe ngene zitakara mu mitwe ekipe ukwiviza ati nzotwara ibi kuko rero bo baharura nasi fiki banakunda kuyimubaza ati mbego tubana ekipe yawe iri on fire uzotwara uzokora trip akabishura umenga rikara kwepa gusa twese tubona icyo ashaka riyagiro rya Inter de Milan abakinyi benshi twarabona barira abandi bo bari bazi neza yuko bashaka gukora iyo trip mugaye trip yaranse mvuga ati ndibuka tunabiganira muri weekend warumeze ko navuga ati iyi match n'ubwiza kuba Inter de Milan yarabakoze mu mutwe kujya ino match barashobora gutaka muga uburyo bigaruye mu mukino ari nacyo kintu Lamine Yamal yavuze ati innocence nubwo buduha match 50 twuzitsindira rimwe kandi bayiranga kuri ibitsindo bizije n'umuyoro muri Clasico nzinde ibitsindo 16 by'umugwi wa Barcelona ibitsindijwe umugabo yitwa Hans Flick ababimenyereza wa kabiri inyuma ya Pep Guardiola atsinze Clasico nyinshi ni giki uyu mugabo inyuma yo kuba anaza kuba yongereza amasezerano mu FC Barcelona ni giki ubona ariko afasha uno muntu ese ashobora kuwufasha no mu gutwara izo Ligue Champions bamaze imyaka ishika kuri 10 badatwara mu myaka nyine ko yongereje amasezerano kugeza 2021 ni yagiye kuba yongerereza Asifike novuga rapport nibuka birukana Xavi deko niyo yabubwiye ati ikintu cha transfer cy'umantrainer akubikira ndagusabye mpagahe gato undeke nirabire kuko turiko turazana abakatara biwanyu biriko biraba tuzanye umwana wa equipe Xavi biriko biraba rapport deko niwe yagiye yivuganira na Hasifike baraganira n'ingene yanaje ubona yaje nk'umuntu ubona aje gukora ibintu by'ugaho yanaje no muri zo ndege za izo jet privé yaje muri train zazindi z'abantu bose araza azira muri equipe iri mu mwuka mu twabona Real Madrid iri yatwaye byose cyarazana no Mbappe tuvuga turavuga ati noneho ama equipe aragowe mugaba muri kwa gutegura ibintu kwiyiwe Kevin abadangi ego turavuga mu Espanyol barakina iyo possession mugaba abadangi nabo barafisa kandi kantu kubwo wewe muri Barcelona ya possession bari basanzwe bafise yarayibagumaniye ahubwo yongereza umupira w'abadangi wo gutsinda amagori menshi mu mukino ari nacyo kintu kiriko kirafasha FC Barcelona n'umufana wa Barcelona uno munsi yovuga ati turafise umumenyereza tubona arafise twomuri ico cyizere yuko niyo Champions League mu mwaka birasa mugabo mwaka kuri kiriki yo yitwara Hasifiki akazakoze uwari we wese araba umupira araba FC Barcelona n'ubuyanga meme ngira n'abayere babare n'abafana Real cyangwa abafana zande baravuga ati FC Barcelona irafise umuntu azogora ayandi makrebe kongera amasezerano Hasifiki
ni igikorwa cyiza bakoze kuko Kevin umuntu yerekanye ko yokora ibintu byinshi mu mwanya muto kuko mu mwaka umwe umaze gukonvenga equipe nka FC Barcelona yuko yokongera amasezerano y'imyaka 2 umva wakoze akazi ni nacyo kintu ubu yakoranye na Swande ntoya Kevin y'abakinyi batoya ndibuka mu kwindwi mu kumunani bona Champions aratangwa tubona antrenema zabo bakina bagira iki tubona n'umukinyi yaninjije turavuga ati no Barcelona no kuri Real tubona izanye Mbappe equipe zizorigita muga turabona Barcelona iragerageje kwerekana yuko equipe nitsindisha abakinyi bakomeye ahubwo hatsinda collectivity no musi muri Barcelona hariko hatsinda collectivity yabo birumvikana hariko hatsinda collectivity Salomon n'igiki wovuga ku mujeni umwana kiri guteka baramenya amani ibintu bibiri gusa Lamine Yamal abantu benshi abanyamakuru bakomeye bo bishikira no kuri ibyo bibuga tuvuga hano Thierry niwe yavuze ati umupira uzoba nta mwaka n'umwe tuzigira twirefera kubagiye aho buri doza tuvuga ati naba ubazoba nkawe kuko mu gihe cy'abamajana n'abapera Cristiano bariko baraza bavuga ati nta muntu atokora nk'ivyo pe na Maradona bakoze Cristiano na Messi baranshena barabikora uno munsi Lamine Yamal niwe espoir yakazoza ka Messi kuko ni nabo bakina bimwe abantu bese baribaza gute umwana nk'uyu mu nimero wa mbere kuri isi aho bigeze muri kano kaye ntumbwire ngo ba Mohamed Salah ba Bukayo Saka twebwe turaraba umupira muga hari abishikira ku bibuga Lamine Yamal ubugeni bumurimwo ku mupira Arsene Wenger yabivuze ati gute umuntu w'imyaka 14 ajesida gutsinda umukino hari nk'abantu b'imyaka 25 ba 26 ba 27 muga akaba ariwe yerekana vision y'uwo mukino akaba na vision y'iyo equipe ari umuntu yubakiye kuko novugayo niba ari nacyo kintu je naravuga pasi twarakigarutse Lamine Yamal ikintu gusaba ikintu mbona bo mukorera niko education yiwe kumurabira ibikenewe kugira intuze tumubere kuko ubudo tubona je nivyo ntangaza ngo batangiye kumutana kiri muto n'abakisha no ba Messi baje ari bato Mbappe Mbappe tuvuga Demire Kenze keba abantu bari bamuzi ari muri Monaco Demire Sessions bari gikombe gusa no muzi turacamubona eno vuga yuko Lamine Yamal arahari kandi nitara no vuga zibaho nkeya mu myaka 70 ntantara nk'iya Lamine Yamal ivuka muri iyo myaka 70 birumvikana mu mugwi wa Real Madrid amaze kuba barokumenyereza mushasha zoza gutangurana na Mondial de Club ese ubone iza rya Xabi Alonso ariyo solution mu mugwi wa Real Madrid mu gihe uburongozi like turabona ko uburongozi bwiyemeje kumufasha avuga ko buzokora amarokete mapa ya Trent bivuga ko muri Liverpool bagira balance yo offer y'umuriyoni kugira Trent bishoboke ko yoza kugira anabafashe muri Mondial de Club ese ubona hamwe Xabi Alonso avuga ko azofinisha umukenyero wa 3-4 hamwe batomufasha ngaje ku isoko kijye cyaba bashaka bane 3-3 cyangwa bane 2 kiya bana kimwankiye bamwe bati icyo yo style doje yiwe ikibazo nagomba kubaza ese ubona Xabi Alonso adafise akazi gakomeye muri Real Madrid yobaje kubaka bimwe bikomeye ahereye A0 cyanye no gusarasana utwenge duto twagiye dutobo kebero musi ntiyohera A0 kuko Real Madrid mu byibura inyuma ari imbere yo Vinicius na Mbappe n'undi bazogerageza kumasosya niba amenaje ahubwo ibice by'inyuma bakabikora amenaje bikaba byiza igihe cy'imbere tutokibona kubwa ubona ko Real Madrid igwaye inyuma kandi hose itagwaye Real Madrid ntigwaye inyuma gusa iragwaye no hagati ari nacyo twako turavuga irakeneye umunimero 6 mu centinaire tubona akomeye ari kuri classe mondiale nk'izandi ma equipe turabona muga icyo cya general no numero 10 afise ubwenge afise kwanimaje yanima ubwo Real Madrid yakefibura ibintu byinshi Real Madrid yabura umunimero 2 baraburonse yabura umunimero 3 axe centrale yabura muri axe centrale n'imiburi abakinyi baje ba Deni kugisera bariko bararondera nyene n'ubundi umwe afise experience ikabura abakinyi bo hagati arimo irabura kuko twamenye burya no mu box to box sumukasere typique kuko
nawe ayo maguru arayatsinda kandi tubona ayatsindira imbere yagiye bana box to box akira muri za zone zibiri mugo umukaseri nyawe umukaseri nyawe niwe no guhagarara bano ba Rodrigue ba Thomas Partey ubone niwe atanguza imipira yose iyo equipe niwe ayitanguza Real Madrid irakeneye umukaseri tuvuga ati do formation cyuwamenye so mukinyi mubi mugabo barabimucatse mu biranga ahubwo ikeneye umukinyi akina uwo mwanya rero irondera n'abakinyi b'imbere plutôt imbere akwiye kuraba formule yo kwasi yo kwa bayi bajya bahungu kwari batatu kuko turabona association ya Mbappe ego nubwo Vinicius muri no classico yatanze ama assist abiri bapaka bashobora gutsinda ibitsindo bitatu mugabo nta association ya Vinicius Junior na Kylian Mbappe twigeze tubona muri no nta nubwo byari biteranye ino season nta uko twari tubiteze siko babikoze kebe mugacu ntitwibagize neza ntitwibagize yuko ubwo bufatanye bw'imbere ntibushobora kuba hijana kwijana batagize iki batarose ibivi inyuma burya iby'imbere byubakwa n'ibivi inyuma aho Real Madrid kikeneye kubanza gukubura ni kubura ibyo hagati mu kibuga mu axe central mu gihe twabonye kuko Real Madrid amagori ratsi Real Madrid ibitsindira bironka mugabo kuza ego baravuze ati defense attaque nziza iguha gutsinda umukino muga defense nziza igutwarira ibikombe iyo tariko iyo kurankesa ni naho tuvugira ububi bwawe kuko FC Barcelona match yajyanye muri weekend barinjiza ibitego bitatu muga injiko kuko bobo baratsinze ubwo nawe ronka byizi bisumba adversaire niho tuvugira ati nawe uri kuri classe nziza kuko mu gihe uzobucangisa amagori nkajya kebe n'umundi tuzicara tubiganire kati equipe imitse nabi kuko abimbere Mbappe ahagaze no munsi afise amagori menshi amagori 27 ubwo turabe defense iyo defense yawe nayo iguhiki mu kurinda bimwe abataka baronze birumvikana tuva mu gihugu ca Espagne tukirigaje mu gihugu ca Espagne mugabo bitwa Sorloth umukinyi w'inimero 9 musatirize mu Atletico Madrid yaraye akuye hagaye ko gutsinda ibitsindo bitatu byinjiye binyaruka cyane hat-trick yihuse mu Espagne aho yaraye atsinze ibitsindo bine y'umuhungu n'ikimashini kabisa abanyanorvege bakomeje kwitwara neza mu bigabane ari amayikipe atakeneye ikibazo cy'abataka y'aba Norvege y'aba na Sweden ubona bafisa aba full strike bazi ibyo barimo irumvikana tuve mu gihugu ca Espagne rero twerekeze mu gihugu cy'Ubwongereza aho Big Four irikiragwanikwa umugwi duhera mu mugwi wa Nottingham Forest nyuma yo kwegariza n'umugwi wa Manchester bagombaye ku munota wa 90 umuhego Anceloti Barnakis yagiye kubagaragara mu kibuga ashwana inyuma yo kumara imyaka 30 bataja mu nkino za buraya asa n'uri kashwanira umumenyereza mugabaza kwigarura inyuma ya match aza kuja kutangaza makuru arandika avuga ko bariko barayaga mugabo harimo n'ibyo by'agashavu nyene n'iki kati aho twokina hose ntibana ya wewe uburyo sinzi ko yatsi wayiboye Manakis sinzi muri stade abona none spechaga ari mu kinyo wa Leicester agiye ubona acarasubira inyuma aramura sinzi ibyo bavuganye gusa abona neza ko atishimye ruca acari ivumbura yigira muri star ayitahiye Kevin umuntu yaramaze kubona neza muri player karakora yaravuga ati equipe yanzokina Ligue des Champions muganga kanya aho bigeze Ligue des Champions kuri Nottingham biragoye muganga birashoboka muganga biragoye kuko na Chelsea twirengageza Chelsea iri hafi Man City iri hafi kandi Man City ko twemo tubona mu mpera zayo za sezo Man City twamacingo ni gorana nuko Chelsea match yo muri weekend yakubisona na Newcastle ni match zikurikirizo zishama kagupo kuko nayishaka iki ishaka uwo mwanya nubwo muri Premier League ni general nyine kuyaga kuri ivyo nyine umugwi wa Arsenal ufisa amanota 68 umugwi wa Newcastle ufisa amanota 66 umugwi wa Manchester City ufise amanota 65 umugwi wa Chelsea 66 umugwi wa Aston Villa wa 66 umugwi w'imwe ni Nottingham Forest na amanota 62 byumvikane ko kugera ku mugwi biracashoboka imwe muri ishobora kubura ibibanza yari irimo ikisanga mu by'inyuma iyindi yaduze umugwi wa Man City muri weekend guraje
bakurikiranye imbere ya Soto ni y'abakoroka ati turabakorokana n'ibyo tubasiga Ruben Diaz n'agashafu kenshi ati gukina n'abantu bakina bagatera twiruke ya system ya Erichoro sivyo vraiment ibintu birabishe biragize Guardiola na watoya sindi Paul na Ruben Diaz buri bwose ufise ukina system de dia yereza Aston Villa wa Southampton na wati none dukine gute twebwe ko tutanganya na mikoro nabajya bo bafise barategura izo equipe zirazinagura ziradandaza bo aho binjiriza ni henshi muri amasoza mutona kakanya aho bigeze ni equipe nto iri ku rwego iri kuri rwego za 10 za nyuma urumva ni equipe Man City rero itakaje umukino twabona twese yuko yutsinze kuko twirukana ikifisi isigaje bana mpamvu igasigaza na Fulham equipe zikomeye zigorana kandi kwa Fulham inzoba yasohotse twibukanye ko na bana mpamvu apare yuko Man City ariyo yasezereye bana mpamvu muri FA gusa muri championnat yabatsinze championnat ese urabona Guardiola rero marogi qualification mu gihe yatsinda match yeje ari kuba ari 80% yo kuba abaye ari muri kari kebe kuba karifye ndisi kuba karifye Man City akakanya aho bigeze kuko kujya kuntu hazogenda zitane zizogenda n'ikimwe zo kwa hagati ya Man na Tottenham urumva Man City ntiyobura muri ivyo ni muga match zibiri z'amanota 6 nizo zizodesida Man City kwigira aho bigenze ubu na Arsenal iravye nabi yashobora nayo irashaka ku mwanya wa kabiri kagera ku mwanya nk'uwa gatatu cyangwa wa kane urumva rero equipe ziriyo akakanya n'isa yabiyo Liverpool Arsenal Newcastle Chelsea niyo Man City birashobora guheruka nyene arizo ziri hazongera ko izotwara Europa League kuko siniko ndabona Man City mu mitero ukina na equipe ya nyuma equipe za nyuma ziragoye kuko nantinga mwarabonye equipe y'abuje amanota Leicester City muga urukurakina na za Fulham za Bournemouth nazo zibatevishije zigwanira ziriye kora zigakina mugo urukurakina na Southampton irakudefanda mpaka warawe n'abafana banyu bararyohewe ibaze umubiyano bakora ikindi kintu equipe yakorotse kare muga ugangana na Man City ukayiryoherwa kurya urumva match yari yose bayikina nk'iyanyuma gusizo za iyo Bournemouth na Fulham zuno mwaka ni equipe zizorekura zikini Man City ni yakina kwa kuri tuyizi ikire kuri gakina homvare zitandukanye zavuye kwa Soto kuko Southampton niyo ipari kibisa ati jenturenga muga Bournemouth cyangwa Fulham keve zirakina iri kurakina na equipe nazo nyene Bournemouth cyangwa kwinjira muri 10 za nyuma Fulham nuko nyene kuko urashaka kuronka umwanya wa conference ukaja kudandariza muri conference ashaka kuko no muri Europa League barakina amabaraje naco nabo nyene bashaka gukina kandi Man City ishakira Champions League mugabo bo babona barayifise Arsenal birumvikana umugwi tuje ku rukino rwahuje mu Rwanda Newcastle no mu Chelsea mu Chelsea batsinzwe itsinda mbere gusa mu Rwanda Newcastle ugiye kuraba ku bakinyi umugabo Enzo Maresca yari yatanguje kandi abakinyi bakomeye batagwaye gufata umugabo yazwe ku izina rya Moses Caicedo akamukinisha ku numero 2 agize nisa nabikora mu gihe Malo Gusto araho Reece James akomeye ese bijya sivyo byoba byaje guprovoka ijya defete gusa agize iminsi ubona yuko ntari karizera capitaine wiwe amaze iminsi nyinshi n'umusubirira we kuja kubiriko rugafata umukasiro ukamushira kuri kabiri ari cyakindi abantu rero tuvuga ati ego muzi byinshi mugabo namwe hari ibyo mukora bigacanga umufana kuko ufashe umukasiro ukamushira kuri kabiri kandi ufise umunimero kabiri de formation kuri iyo post uvuga ntabwo yarahari na gutakaza ujya mu kintu novuga yuko nawe nyene byamuvuye kuko keve kuza kubirikora uba wishe imyanya ibiri uba wishe hagati uba wishe no kuri iyo post uba wamushize kuko twarabonye muri Caicedo nashaka gukina kabiri ni nka byareke cyane umenga banteneri baravugana kuza gushira Thomas Partey kuri kabiri ho tumuhiga umwana cyangwa undi muntu ubona iyo post yogerageza kuyukipa muga ntutse kuri cyaganye cyeshe iyo wishe gatandatu keve uba wishe equipe yose go gatandatu niho hantu equipe yubakiye iyo bagiye kwimena sokaja kumunyuranya ni naho tubonera bakwankesa muri Caicedo yaragoye n'umwana yitwa Antonio Gordon
Anthony Gordon yaragoye Moise Caicedo ari naho havuye Newcastle kudabukina bijya uriko urakinira ku kibuga cyabo encore wana ariye route sindi siri ko wumva aho watsinze umukino kandi na Chelsea nyene n'abafana bayo ntibita ko mwikomo ngo bagize ikingo barose defete kwa Newcastle irakomeye wayisanze hajye none nirikira kosta kwinjira muri iyo bigifu nayo n'amafaranga ya bigifu irashaka ese umugwa wa Chelsea nyuma yo kuba usigaje inkino usigaje gukina n'umugwi wa Chelsea usigaje gukina n'umugwi wa nyuma yo gukina n'umugwi wa Newcastle umugwi wa Chelsea urasigaje gukina n'umugwi wa Nottingham Forest hamwe n'umugwi wa Manchester United zigwanira urayiha amahirwe yo kuba vraiment muri zitanu za mbere Chelsea mu yabandanya yigenza kuri kirigenza nubwo bamwe bagaruka kuri defete yabo ngo yakewe n'umugabo bita Jackson kuri garanta turayeretse Jackson yaruje yarayihesheje kabisa abakinya ibintu bakurukame niyo mpamvu rega bana bapima ati mbe aba condition eta mentale yabi ihagaze gute kuri ruje nk'ijya ruje iri bete nk'ijya ubugarikishije equipe buyicishije umukino wa Nottingham n'umukino wa Mani uno mwaka aho bigeze akakanya nisa nta equipe nimwe yoshobora nubwo biri cyaye kinira hose nubwo basohotse Chelsea izotsinda Mani ubu equipe izoyigora ari Nottingham yo izoyihakaza kuko na spiritual nabonye baramushavuriye buryo umubosi wawe yagushavuriye nawe ushavurira ukoresha wabwiye ati twigarure kuko ibyo cyo turabana nibwo birashimisha umubosi duhembwe kumva kino vuga reka turabe match zifise imibiri muri iyi big four bafitanye umugwi wa Newcastle urasigaje match ya Arsenal na match ya Everton umugwi wa Man City wo nta match muri izi equipe nta na kimwe bahita umugwi wa Chelsea urasigaje Man U na Nottingham umugwi wa Aston Villa wo nawe nyene usigaje Man U na Tottenham umugwi wa Nottingham Forest usigaje West Ham kugira umugwi wa Chelsea muri iyi big kubwawe Salum ntiyahimye kubona izorangiza muri zitanu za mbere akanya aho bigeze nitwo kwirwa turajya kure kuko bigifo turamaze kuyibona kuko Liverpool yo byarahetse Arsenal higinota Man City niko kuko iyo Man City ko kukorera ko ifise 65 umwanya ubwo gusa yo kwegera imbere cyayikegera ninyu kugira uvayo ikabanya ni byonashoboka kuko urabona isumbye amanota 3 umugwi w'indwi aho byo Man City akanya no barya ati uhamahigizire Man City nayo amahirwe Chelsea nayo amahirwe na Liverpool na Arsenal na Newcastle izo zirashaka kumara ino sezo ziri muri big hagazoca havamwe imwe izotwara rya Paris tuje ku kino gwari ko kuza umugwi wa Liverpool ngwa Arsenal bagenda banganya ibitsindo bibiri ku bindi umugabo azikizina rya Mikel Merino yereka karati tukura mugabo akwiza ibitsindo 9 ino sezo akaba ari yo sezo yiwe ya mbere atsinze ibitsindo byinshi ishusho mbi ku bafana b'umugwi wa Liverpool bazana ifoto y'umugabo Arteta bamucafye nk'umugore Arteta abafana b'umugwi wa Liverpool abafana b'umugwi wa Liverpool berekana ifoto y'umugabo azikizina rya Declan Rice ariko arafotora agenda foto ibikombe byo gutwara ibikombe byaranse byabanani ni berekanye nuvuga ko kubganje berekanye ishusho mbi inyuma y'umugwi wa Arsenal bahereye garde donere wabyemeye kubikora kuko urazi bikora ubushaka udashaka ntavyo akora avuga ati none ibintu ntavyo bikora abafana ba Liverpool ni iki bo bavuga abafana ba Liverpool no mwaka bariyerekanye gusa si bose kuko sina kuri Arteta gusa no kuri Trent yuko Trent ziwe zaraturiwe kuri ya match banamutera ibintu mu kibuga abafana ba Liverpool bari mu bantu ego no mwaka baratwaye igikombe gusa harimo amwe batishimye kuko mu nimero 2 wabo mwizara gusa ibyo by'amapolemike kwereka abafana ba adversaire yuko atacho bafisa rimwe mukomeye Liverpool numva yuko yari yarababaye kuma imyaka 30 nibi udakora kuri champion ego wari ufise nyinshi muri icyo gihugu mugabo kuva Premier League yahindurwa izina Menonande Liverpool yari yaracecetse yari yaribage
mugabo uno musaha igeze Premier League zibiri itwaye igakinganya na mani zose zikagira 20-20 abafana abafana bari mubwo kuva aho bigeze muri no myaka mubwongereza ne bafite ijambo ko izo Ligue des Champions bafite nyinshi izo Premier League banganya niyo barayigira ngo niyo ya mbere mani sisi nubwo izokora ntizokwiza Premier League 20 kano kanya abafana bari bapfa kwishima no n'akagira uvaye bafise karafise aho kava kandi Kevin ndo kibagiza football tubonera kuri polemique z'abafana football yigera itekereza abafana misi yose bama berekana ko ari abafana barigaragaza nubwo bigaragaza kuri bicaye kuri byiza tukama tubabona ko ari abafana birumvikana tuvaho twerekeze mu gihugu c'Ubufaransa aho hari kwagenda hatangwa ubushimwe bwa bw'abakinyi bitwaye neza muri shampiyona. Umukinyi Desire Doué akaba yatwaye agashimwe k'umukinyi akiri yaragakwiye kahiganwa na babone best n'abandi baragakwiye bo kujya ko hariyo urukura higanwa n'abantu ibyo bihembo biba byatangiye iwabo. Ego Desire Doué nta muntu n'umwe akakanisa ashidikanya ku bushobozi bw'iyo muga ariko higanwa abantu bese Joan Vest nashobora niyo yarasaba amahirwe menshi gusa iyo ukuriruka n'umuntu atsinda amaguru umuntu atanga amasisi biragoye yuko uwo muca Desire Doué yaragakwiye kabisa kuko n'umukinyi arerekanye nawe nyene impano afise muri we n'ibitahagararira ngaha n'umukinyi mwiza wo muri kazoza. Umunyegore z'uko izina rya Lucas Chevalier niwe yatowe nk'umugaridiye mwiza Samirariye ntaco mvuga Chevalier navuga ko ni mwiza kuko no muri selection z'abafaransa za kenshi bena Brice Samba na Mike Menye nibo baza buri gihe. Chevalier sinovuga ego equipe kuko niba equipe niyo banziza yose yabatwaye igikombe hariho n'abandi bakinyi monati baba bakoze bize ngo batatwaye igikombe gusa Chevalier rero n'umugaye ari kuri honyi Kylian Mbappé atwara agashimwe k'umukinyi w'Umufaransa ari inyuma y'Ubufaransa akina hanze y'Ubufaransa. Umumenyereza Luis Enrique atwara agashimwe k'umumenyereza mwiza w'umwaka. Ousmane Dembélé abo umukinyi mwiza wa Ligue 1 ibyo biratahuretse kenshi iyo ikipe yatwaye shampiyona yatwaye Ligue des Champions yatwaye ikitwaye babahiganira kuko tumatubana n'amahero za mondial ekipe iba yatwaye icyo gikombe ni naho tubona hava abakinyi bese mugoro munsi kubona Dembélé yatwaye cya gihembo kuba yatwaye kuba umukinyi mwiza w'umwaka mu Bufaransa nta muntu n'umwe yozana dijema kuko biraboneka akakanya babigize afise ibitsindo byinshi uno mwaka individualite Dembélé atweretse itandukanye naho hose yagiye araca uno munsi aratwiyeretse nk'umukinyi akomeye meme niyo gahunda n'ubwo boyimuha nta muntu yoza na madijema kuko yatweretse icyo ashoboye nubwo na club yamufashije. Birumvikana 11 baranze ihiganwa rya Ligue 1 hariho Ousmane Dembélé hariho mu migore hariho Chevalier umutima wa defense ni Paco na Marquinhos ni defense yo mu gwa Paris Saint-Germain ko Mendes Hakimi muri hagati mu kibuga hariho Abona Vs hariho Vitinha hariho Ryan Cherki wa Olympique Lyon ni equipe ya Paris Saint-Germain hariho barikora ku ruhande rwa nimero 11 17 ni Desire Doué nimero 9 akaba ari Ousmane Dembélé ese muri abakinyi 11 muri Ligue 1 hagarutsemo abakinyi babiri biyindi bintu. Ese ubona nta bakinyi ubona barimo bacari bakwiye kuba kubwanje nta mukinyi n'umwe arimo atarakwiye bariko barakwiye kuronka no mwanya mu gihe ba Greenwood bariko bagira saison nziza mu mugwi wa Olympique de Marseille kugira ngira ko uwo mwanya niho hoza mu dijema gusa ku zindi poste nta dijema je nokora nkuko iyo equipe hari abayemera n'abatayemera nk'abari kuzana Donnarumma abazi Chevalier no nta gikombe afise yanishiruka bati tumukure mu tuzene Fabian Ruiz muga iyo equipe ni nziza ku ruhande rwanje burya ahantu akunda kuzambigite ni muri Espagne muga mu bindi bihugu ho ubona nitugirwa kuko iyo equipe ibaya irakusa no gutwara mu Budagi nta
ihora n'abakinyi batandatu canke ba Bayern kuko ekipe yacu y'igikombe biragoye kuyikorera DJ ngo ku bantu baba bashize muri ekipe y'umwaka cyangwa mubo bagiye baraha ubushinga. Birumvikana twerekeza mu gihugu c'Ubutaliyano inyuma yaho umugwi wa Napoli ushirije amanota 3 mu Rwanda International Milan ejo umugwi wa Napoli wagiye kubutakaza mu kunganyitse mu bibiri. Ubu umugwi wa Napoli ushirije inota rimwe umugwi wa International Milan dasigaye inkino zitatu. Ese ntubona ko umugwi wa International Milan ushobora gusanga utwaye ibikombe bibiri mu bintu abantu benshi cyane ahantu uno Napoli ya profesa amakosa ya Inter no musi Inter domira yo gusa biragoye mu mikino ibisigaye ekipe iyo seziri kirahera nta ekipe ikitegura Ligue des Champions ubona igifise ibyimviro byinshi nk'ubu ariko bitegura Paris Saint-Germain baratsinze 2-0 muga inota rimwe nubwo championnat y'Abataliyano iracyayimwe gasukari ko kuyiraba sinza finali ubona zaheze mu Butaliyano mu Budagi umba bizohera ku mukino wa nyuma kuko imikino isigaye haracyari n'inguvu nta ekipe nimwe yo kwijajara ngo kuko yabaye Inter domira iragishaka y'abana Napoli konta shaka igikombe cyo abandanya kwiza gutwara igikombe mu mwaka wa mbere wo muri Ukraine. Birumvikana duce mu Burundi hariko hagenda haba inkino za kimwe cya kane gishiri cya nyuma muri Coupe du Président umugwi wa Musongati utsinda umugwi wa BST na Kitsinda muri kuri kimwe umugwi wa Vitaro utsinda ibitsindo 3-0 umugwi wa Interstar umugwi wa Bumamuru FC utsinda ibitsindo 6-0 umugwi wa Real umugwi wa Aigle Noir ufise titre ya championnat promotion Burundi 2025 ugenda utsindwa n'umugwi wa Flambeau du Centre igitsindo 1-0 demi finale zikaba zizohuza umugwi wa Vitaro ukaba uzohura n'umugwi wa Musongati umugwi wa Bumamuru uhure n'umugwi wa Flambeau du Centre ni giki Sarumu wogenda uvuze kuri zino demi finale zibiri zizoba kwigerekerezo rya 14 na 18 amamatch ayo kuri demi finale zohuza umugwi wa Vitaro n'umugwi wa Musongati ni match zo kuraba ni match zo ubona abafana bazoba buzuye ku ma stade kuko hariko haraba mu Musongati muri demi finale haba hari mu Musongati harimo Bumamuru ni umva ni demi finale bikiryosha bakimwe ama equipe yo kuraba nubwo championnat nubwo ibintu byo mu Burundi keshi na keshi dikunda kubidevaloriza aho biri match za demi finale na finale keshi bari match zikomeye muga hari rero tu twovuga match twovuga ibyaro tu twabonye byavuye muri ale kuko na Aigle Noir barayitangaje hari match ya rero tu ubwo twovuga ati match ya ale be match ya bazaba bateguranye gute gusa muri kino gigo muri no Coupe du Président tubona hariho umugwi wa Bumamuru mu myaka 5 ukinye finale zitatu gutwaramo zibiri umugwi wa Flambeau du Centre ukinye zitatu nta nimwe uratwaramo none umugwi wa Musongati kinye umaze gukina finale imwe mugabo ugeze demi finale inshuro zitatu zine mu myaka 5 ese umugwi wa Vitaro ugeze muri demi finale gusa inshuro zitatu ese nubona ko hariho abamaze kwigira abanye niga Bumamuru cyo nyane ngomana navuga Bumamuru kuba ikirimo iti niyo Aigle Noir yitwa igikombe cyarimo tugomba turabe ko ya experience uko warubivuze ikinye gatatu yitwaye kabiri turabe n'ino sezo yuko yogira ikikoze abantu Bumamuru na Musonga bazohura na Flambeau du Centre nayo nikomeye imaze gushika muri izo finale zitatu muri iyo myaka 5 nyene ni match zo kuraba uko yagibezo ngaha mu Burundi je urashaka kuba uzibiye match izo muri spectacle mugabo ashika ku kibuga ukabona ubonye bitandukanye n'ibyo agiye kuraba gusa hakirimo ikipe zigifite experience Bumamuru iyo Musongati Flambeau du Centre bani ni match ziryoshe ko no zo kuraba hamagarira umuntu mukaja ku kibuga mukaraba arero turo ni match z'umuriro muri ruzaga hanze y'ikibuga tundi muri Real Madrid ibara rigiye gusubira kuba ari kwa Lucas Vazquez yavunitse ngo yarinanase kuba yarabaze Clasico inyuma yo gusohoka tsinagira umubazi bizana rya Vinicius Junior nawe nyene yaje kuba vunitse Real Madrid muri zino
zitatu zisigaye iritwara gute ko mbona imvune zitagiye kuba ziyorohereza muri ino sezo? Sigaye na match zikomeye zitatu kuko mugasi n'ubwo ngo zirakomeye cyane ubwo match aho zikomeye umuntu zikomeye ni Kylian Mbappe bashaka kuzutana ibitsindo byinshi muga kuvunikisha Lucas Vazquez Kiev si kibazo cyatari kuko niya hari atanguye abantu benshi baragira dute gutushize mu Lucas Vazquez tuzi nibyo n'amabara akora muga ikimuga gisumba imva Kiev kuba vunitse tactique za Anceloti zirahinduka kuko no Vinicius izi kasiko nzibiri ya kasiko ya finale ya Padre nayo yavuyemo banacumbagira nayo nova ino season yahera nubwo atakiruko kizoba gihari Vinicius barakwiye kumukorera operation bakamuraba kuko avunitse kenshi après mondial de club bazocamugirira operation ko bo nabonye bazona bahaniriye n'ibiro ko batazoba baruhutse birumvikana umugwi wa Manchester United uri kwiruka ku mugabo bita Mateus Cunha. Ese urabona Mateus Cunha ari imwe mu gisho zo kuva mu bibi byo kuva mu bihe bibi kwa Manchester. Mateus Cunha transfer yiwe imaze igihe nabonye na Fabrizio Romano hariho interview nini yatanze abisigura bo birashoboka transfer yiwe irashobora kuba ikazoba valid. Icyatubazaniye mani Kevin mani uno munsi mani tubona umukinnyi umwe mbe kubera iki equipe byitwa ngo ni mbi mugacu tukaba tubona Bruno Fernandes ari mwiza dukeneye abandi bakinnyi baza kwiyasosya kuri yiwe nubwo nawe nyene equipe zo muri Arabia Saudite zatangiye kumuraba. Mateus Cunha ni stile mani yari keneye ko turakeneye umukinnyi akina mu mediateur mugayi bandiki yibanda ku ruhande ari nayo kahite Mateus Cunha fils arakina ku ruhande mugagaruka no hagati ubona yofasha mani uko mani ibona ifise ibibazo byinshi umwana kiri muto wo muri Bayern Leverkusen azi kwizina rya Florian Wirtz inyuma yaho umugwa wa Bayern umukonvenkeye Man City yinjiye muri deal n'umugwa wa Real Madrid ndetse bivugwa ko umugwi witwa Bayern Leverkusen twiteguye kugurisha direct kumukeba uditeguye kuzozana inoti fadika kuko ari yaramushaka Man City namushaka na Bayern muga Man City kubimushaka Kevin nitwo byirengagiza Man City yabaye amafaranga yafise kandi naho bagomba bamuzana aho umwanya yaraje Kevin De Bruyne sizikurikira nubwo yo bagi kuko wese hazoba nari yaramaze kubivuga yamaze kumvikana n'umugwa bivugwa ko atagiye kuja ku mugabane wa Arabia Saudite aracari kujanye uraya mugabo biko bivugwa ko yamaze kumvikana n'umugwa na Paul mu gihugu cy'Italiyano bavye na project oya yavuze ati jewe ndacyari muri zino competition zikomeye gusa ahantu hagize ikintu hari project nziza kuko kwa Napoli hari project someka iboneka Florian Wirtz muri Man City baramukeneye no muri Bayern Munich baramukeneye muga Bayern Leverkusen yasha kuko rega barabibona Dortmund yubakira Bayern izi equipe zose zubakira Bayern muga zazanya amafaranga kuri zino equipe difata nk'ama pepiniere y'amahindi mayikipe werera hama equipe ifise amafaranga izo zitwara muga sindi ko ndabona Florian Wirtz asohoka mu Budage kuko Bayern Munich iramukeneye kandi nayo nyene irashobora kurekura kandi equipe yarekura amafaranga ko abakinyi benshi basohoka mu Budage Bayern Munich yabipfuye ngo ibashire ku mutima byaye bimvikana umugabo Carlo Anceloti yamaze kuba yemerera umugabo wa Brazil kumenyereza ndetse akabazotangura igenekerezo rya 2026 kwa gatanu akabazohera ku zibiri za qualification ya mondial ese urabona ari nyinshi kuri Brazil tubona muri no myaka ari Brazil igenda igwirira Brazil ikibazo cari c'umumenyereza canke nubwo Carlo Anceloti ayironse ibibazo muri Brazil bizoguma ari ibibazo oya ibibazo bizogabanuka ko Brazil warabona neza yuko umuntu bari kuri chat yanjye inyuma ya Tite abo bazanya ya ba Santos Junior nta muntu n'umwe yahagara kuri bande touche ya Brazil tuvuge ngo harahagaze umuntu ngo twavuga ngo bande touche y'aba France hagazwe ko na Dedesha muga kwa kuntu tubona Anceloti coaching staff yibo ingene bimeze muri Brazil hacarimo wamwe ega afisa abarideri bazogerageza kumutwarira bande arafisa abakinyi beza muga
transfer ya Carlo Anceloti yari imaze igihe n'igihe, kuko n'igihe anaronka iyo diplome ya professora, ujya mu directeur, ujya mu recteur wijya kaminuza yaravuze ati tuzoba turiko turavugirwa mu gihe Carlo Anceloti azoba ari kuri bande twese y'igihugu nka Brazil gikomeye mu mupira w'amaguru. Ikibazo icyo agiye gufasha Brazil, agiye kwifasha kugaruka, kuko Carlo Anceloti ni wa muntu ahari ibintu biramukurikira, ibikombe biramukurikira. Ikintu agomba afashe Brazil anayitoye, agomba yifashe muri mondial muri 2026. Carlo Anceloti ni umuntu tumuzi ko ibi ahari, ni umuntu w'umupapa ntagorana. Icyo niteze kuri Brazil ndayiteze ko umwuka mwiza, guha bransare uwikwiriye no gukompetana za Brazil. Abarundi bamaze igihe badatwara, abarundi bayeruka kera bashobore kubabona ihambo, bayeruka kera. Ikiganiro cyacu cy'uno munsi kikaba kirangiriye aha. Sarumu, ndagushimiye uko twabanye dukoranye ikiganiro kimeze neza cyane. Nawe ndagushimiye by'inkoramutima, dukoze ikintu kimeze neza, duhamagara n'abantu kiraba bakimare, kuko ni kimwe karangamutima. Tunabasaba abakunzi ba JCTV kutwandikira muri commentaire ibyo twokosora, nimba ari amadefo dufise, nimba ari n'ibyo twifuza ko twubaha, mubishyire mu makomantere, tuze dukosore tubahe ibyo mukunda uko dukorera mwebwe. Mubwire ibihe byiza aho muherereye.